Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Igisirikare gishasha kizokwikorwa ko bikenewe kigafasha no mu iterambere FRAD kigiye gushigwa mu gisirikare c'u Burundi. Integuro y'itegeko rigishiraho yaratowe 100% n'abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe hari ku munsi wa mbere. None ico gisirikare kizoba kirimwo bande? Intumbero y'ico gisirikare ni yihe? Abanyepolitike batavuga rumwe na leta bacibaza kwiki? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko mukaza kugishikirizwa na jewe Jean Marie Ndabashinze kazi. Integuro shasha y'itegeko rigenga igisirikare c'u Burundi itegekanya gushiraho igisirikare kizokwikorwa ko mu gihe bikenewe. Ico gisirikare naco kikazoba kirimwo urwaruka rw'abasivile ruvyifuza rukazonaronswa n'inyigisho za gisirikare. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yari yazanye iyo nteguro yasiguriye abashinga amateka kandi ko abasirikare bamaze imyaka 2 bakukurutse nabo nyene bazoshirwa muri uwo mugwi mushasha w'abasirikare. Abo twita nka les réservistes aribo bagize urwego rwa reserve mu basirikare nuko ari abasirikare bakukurutse mugabo bahaye inyuma ya prolongation y'umwaka umwe baciye bahagwa imyaka 2 yo gushobora gukorera mu rwego rw'igisirikare ahanini bakora ibikorwa bijanye n'iterambere ry'igihugu hamwe n'ibikorwa bashobora n'ibikorwa by'inyigisho zo gukunda igihugu mugabo bashobora no gutumwako mu gihe c'intambara bagakora nk'abandi basirikare basanzwe. Baba bameze rero nk'abantu bakiri abasirikare ko bakiri kuri commandement mugabo bakukurutse ko iyo myaka ibarega batogoma bagwana nk'abandi canke baja mu operation ariko umanga n'umwanya bashobora nabo kwikorako. Nyirango rero banatandukanye nabo twita abansiye combattant canke abademobilize. Bamwe mu bashinga amateka barashize habona amakenga yabo ajanye n'ingene abasirikare bahahora bazokorana nabo bashasha. Umushikiranganje wo kwivuna abansi akaba yarabahumurije avuga ko uwo mugwi mushasha uzoterera gusumba mu bikorwa vy'iterambere. Hari n'ivyuvuga twebika ducumutima. Leonidas Hatungimana yahoze arongoye umugwi ujejwe umutekano no kwivuna abansi mu nama nshinga amateka y'u Burundi hagati ya 2005 na 2010 suka bibona. Intumbero ya leta ngo yo gucisha mu nzira y'amategeko imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa mu kinyegero n'ugwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD. Simbona kamaro rije gukora muri iki gihe, ahubwo numva umengo rije kongereza gutera ubwoba abari basanzwe babufise, bice byongera bihe impigi abari basanzwe ariko barakorera nabi abanyagihugu, cyane cyane iyo migwi yaba y'insoresore bamwe bari mu mbonera kure abandi bari mu bahoze ku rugamba. Biraboneka yuko hari ikintu kinyegeje, nico naco nikeka nuko byabikogwa ya migwi yimbonera kure zimwe ya migwi y'abahoze ku rugamba bamwe ya migwi y'abantu bigira bandabizi mu mugambwe CNDD-FDD bamwe ivyo bahora bakora binyegeje. Mu bisanzwe igihugu kije kubishira ku mugaragaro, kije kuvyemeza bikogwe nk'uko umengo birekuriwe n'amategeko. Ubu rero nibabigira nta uzovuza urwama azovuga ati bazovuga ati none ga yemwe itegeko ntirivyemera, itegeko riravyemera. Aho niho numva haragahaza. Iri tegeko riteye amakenga aho kuzana inyishu, mbona ko rigiye kuzana ibibazo. Kubwo mukuru w'umugambwe PPD gira ijambo akaba yahoze avugira n'umuhisi President Petero Nkurunziza ngo ivyo vyose vyerekana ko leta itacize igisirikare cayo. N'ubu nyene Leonidas Hatungimana iyo leta
novuga ko itagifise ukwizera cyane abasoda bariho uyu munsi. Abasoda bariho uyu munsi kumbure barababonamwe ibibazo baza barabaza. Ngira murabona nko mu 2015 ko igisoda cari cameze nk'ikihagarara ko mu gihe c'imyiyerekano, igihe abantu bariko baravuga ati ibwirizwa nshingiro ntiriho nyangwe, warabonye ko abasoda bari bameze nk'abahagarara neza, baranka guhohotera abanyagihugu, bagiye kubijanwamwo mu nyuma. Ubu rero bigaragara yuko muri leta hashobora kuba harimwo ubwoba, hari ikintu bari bikeka, bashobora kuba bikeka. Ejo bundi narumvise muzabubanza hariko haraba imyimenyerezo y'abapolisi, bamwe bita muri brigade antiemere, bamwe bambaye ivyatsi, bambaye nk'abanyagihugu bagenda baravuga ngo oya ntituvyemera, abandi nabo bumva baca bahagarara bagomba kubagwanya. Zerekana ko barikeka ko ejo hashobora kuba imigumuko kubera izi ngingo bariko barafata. Izi ngingo bariko barafata urabona ko ari ingingo zihohotera abanyagihugu. Batagira ati tuzoca twikora ku gisoda kindi cy'Iruhande. Ni ukuvuga ni babandi bahora batwara ico gisoda nyene tutari tuzi, nibo bazoba bagitwara. Kizotwarirwa ahandi, mu bisanzwe ntikizotwarirwa mu gisoda ca leta ugiye kubiraba uko umuntu yobibona. Mu bisanzwe umengo barikeka ko iki gisoda c'ubu gishobora kugira ivyo novuga kibononeye, bace bikora kuri ico. Mu kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2021 munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yari yamenyesheje ko umugambwe we wipfuza kugarukana inyigisho za gisirikare. Urwaruka ruhejeje amashuri yisumbuye rugategerezwa gukorera igihugu imyaka 2 nk'abasirikare, rukigishwa no gukunda igihugu mbere no mu kigwanira. Ningaha duciye dusozera ikiganiro ku isoko c'uno munsi. Jean Marie Ndabashinze nije nariko ndakibashikiriza, ndabaha isango mu kindi kiganiro nk'iki nawe utaha. Cari ikiganiro ku isoko.